Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu nsanzwe nkorera ikinyamakuru Lily Vox TV show, aho uno munsi tugiye kuyaga kubiriko biravugwa mu gihugu ca Kongo. Hanini tuza kwibanda ku mateka y'intambara iri hagati ya M23 canke M23 hamwe na leta y'igihugu ca Kongo, aho iyo ntambara imaze igihe kirekire cyane, imyaka myinshi cyane, ubu iza yababa imyaka 31, ariko iyo ntambara ntirigera ihagarara mu gihugu ca Kongo. Ni mu gihe mu gihugu ca Kongo hasanzwe habarizwa imigwi y'abitwaje ibigwanisho baba 123, ariko muri iyo migwi yose usanzwe ufise inguvu gusumba iyindi ni M23, kandi akaba hariyo n'imigwi y'abanyamahanga isanzwe ibarizwa mu gihugu kibanyi ca Kongo. Uyu munsi rero tugiye kuyaga ku mateka y'intambara ibarizwa mu gihugu ca Kongo hagati ya M23 hamwe na leta y'igihugu ca Kongo. Ndetse nongera mbandanya gusaba wewe ukiri mushasha kuri no rubuga, bandanya kugira subscribe, share, comment irango tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Lily Vox TV show, aho musanzwe muronka amakuru menshi cyane agiye atandukanye abariko aravugwa ku isi yose. Ayo makuru nayo nta handi hantu abarizwa atari hano kuri Lily Vox TV show, ikinyamakuru cyanyu musanzwe mukunda kandi musanzwe mwizera ko kibashikiriza amakuru atari y'ivumbi. Reka dushobore kwinjira neza mu kiganiro cyacu, aho tugiye kurabira hamwe ati izina M23 canke izina M23 ryavuye, aho iryo zina ryavuye ku masezerano ya M23 yageraniye mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa Machi, ariho naho iri zina M23 ryashoboye kuva. Bimwe muri ayo masezerano yari hagati ya leta y'igihugu ca Kongo hamwe na M23 yari amasezerano yavuga ko abasirikare canke abagwanyi ba M23 bashigwa mu gisirikare ca leta, ariko M23 yoyo ibandanya gushikiriza ko leta y'ico gihe na leta y'uno munsi tuvugana ko itubahirije ivyari mu masezerano bagiraniye mu mwaka wa 2009. Nuko rero mu mwaka wa 2012 abagwanyi bamwe ba M23 bashoboye gusubira gutanguza urugamba kuri leta y'igihugu ca Kongo. Mu gihe byari bimeze uko, mu kwezi kwa kane 2012 M23 yashoboye gutanguza igitero ca mbere ku ngabo za leta zari muri Nord Kivu. Muri ico gihe M23 yatanguza intambara, aho yashoboye gufata umuji w'igisagara ca Goma hari mu mwaka wa 2012. Uwo mwaka nyene hasohowe itangazo n'ibinyamakuru bikomakomeye ku isi, havugwa ko habaye ubwicanyi bwishi cyane, ndetse abantu benshi bashobora guhunga bava muri ico gisagara ca Goma bahungira mu bindi bihugu, abandi baja mu nkambi z'impunzi. Nubwo byari bimeze uko, aho M23 yari yamaze kwigarurira umuji canke igisagara ca Goma, ariko igisirikare ca leta carashoboye kubatesha bongera kwisubiza uwo muji w'igisagara ca Goma. Nuko rero abagwanyi b'umuhari M23 bamwe bashobora guhungira mu gihugu ca Uganda, abandi bahungira mu bihugu bibanyi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe habaye amasezerano yasinywe n'ibihugu 11 byo mu karere ka Afrika kugira ngo hashobore kuboneka amahoro muri ako karere no muri ico gisagara ca Goma. M23 yashoboye kugaruka mu rugamba mu mwaka wa 2021, niho yatanguza ibikorwa bya gisirikare, aho muri iyo myaka yose yari yarahunze irata iromoka, yariko iriyubaka mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bwo kugura intwaro z'urugamba
ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye no kugira abasirikare basanzwe bafise ubushobozi bwinshi bugiye butandukanye. Aho intambara zagiye gutangura mu mwaka w'2022, M23 yashoboye gutanguza intambara muri Nord Kivu hamwe no muri Sud Kivu. M23 iriko iragwana ivuga ko ikiragwanira ugushira no kwizana no guhabwa uburenganzira buri munyagihugu wese ahabwa mu gihugu ca Kongo. Ubu tuvugana kano kanya umunyagihugu canke umugwanyi wa M23 canke akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, aho muri kano kanya bobo batagira ubwene gihugu ndetse imirimo ya misi yose bigoye kuyikora muri ico gihugu basanzwe babamo, ariho bavuga ko ari ico gihugu cabo c'amavuko ndetse ariho bitwa muhira. Gihe mu mwaka w'2025 M23 yakoze igitero kinini cyane, igitero nta musiga, aho bashoboye kwigarurira umuji canke igisagara ca Goma. Aho rero ni mu gihe M23 yabandanije kwagura ibitero mu bice bigiye bitandukanye bibarizwa muri Nord Kivu na Sud Kivu. Yongera ndakwibutsa ko ibihugu byinshi cyane byo mu karere ndetse n'ibyo mu makungu byabandanije gushikiriza bibandanya kusemerera ko M23 ishobora kuba ifashwa igihugu cy'u Rwanda mu bijanye na gisirikare, haba intwaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. M23 yoyo ukungene yinjiza amafaranga biciye mu mataxi, ubukorikori bw'amabuye y'agaciro hamwe n'ubucuruzi, niho igisirikare ca M23 gikura amafaranga gikoresha mu bijanye na gisirikare. Igihe M23 yariko ifata uduce tugiye dutandukanye, yashoboye kwishiriraho indongozi. Nk'akarorero mu gisagara ca Goma, igihugu ca Kongo carakase amabanki yose ndetse n'umuyaga nkuba, ariko M23 yarashoboye kwishiriraho abayobozi ndetse yongera itangaza ko igiye kugurura banki nkuru y'igihugu canke banki y'igisagara ca Goma. Ubushize iheruka kuzana transformer y'umuyaga nkuba ishobora kwakiriza umuriro igisagara ca Goma cyose, mu gihe leta y'igihugu ca Kongo byari byarayinaniye kuzana iyo transformer muri ico gisagara ca Goma. Intambara ya M23 yatumye abantu benshi bashobora guhunga, aho benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Wabandanije kuba intambara mu gihugu ca Kongo sana muri Nord Kivu hamwe na Nord Sud. M23 ibandanya kuregwa ivyaha bikomakomeye harimo kunyanga agateka kazina muntu. Ubwo biruko M23 yoyo ibandanya gushikiriza ko iriko yiyamiriza ihonyabwoko koregwa abanyagihugu b'abanyamurenge zanzwe bivugwa ko bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Iko M23 yoyo ibandanya gushikiriza ati twebwe turabakongomani twavukiye ngaha, abasokuru bacu bose bari ngaha mu gihugu ca Kongo, ariko igihugu ca Kongo coco gisanzwe kitemera abo banyamurenge basanzwe bari mu bwoko bw'abatutsi. Amasezerano yo mu mwaka w'2009 M23 ibandanya gushikiriza ko ayo masezerano atubahirijwe, aho havugwa ko abagwanyi ba M23 bashigwa mu gisirikare ca leta, kandi M23 canke abanyamurenge aribo batutsi bahabwa uburenganzira bwa muntu wari wese ahabwa ari mu gihugu ciwe c'amavuko. Mu gihe akace ka Kivu gasanzwe kabarizwamwo amabuye menshi cyane y'agaciro, ni nako gace M23 ikunze gutanguzamo intambara, aho keshi binakunzwe kuvugwa ko M23 ibishaka ko Kongo bayigaburamo ibihugu bibiri, nayo ikagira igihugu cyaco bwite kugira ngo bagire uburenganzira bwa kiremwa muntu.
hari amashirahamwe amwe akomeye cyane ku isi abandanya gushikiriza ko M23 isanzwe itegwa inkunga canke ihabwa ubufashwa n'ibihugu bikomakomeye ku isi, ndetse u Rwanda rwogo ruza mu rwa mbere rubaha imfashanyo harimo ibijanye na gisirikare, haba intwaro z'urugamba. Gihe ino ntambara iba iriko iraba, abanyagihugu bo muri Nord canke muri Sud Kivu bahura n'intambamyi nyinshi zigiye zitandukanye, aho bahunga bagateshwa ivyabo bakava mu mazu yabo kubera ingaruka z'intambara ziba ziriko ziraba muri ako gace ka Nord canke Sud Kivu. Ko nubwo biruko mu duce twishi tugiye dutandukanye, M23 aho yashoboye kwigarurira hose yagiye ishiraho indongozi za M23 kugira ngo zishobore gukora ibikorwa remezo, ibikorwa biteza imbere ibyo bisagara yagiye irafata, gatuma igice kininiya ca Kongo igenga. Ni mu gihe kidasanzwe kiyobowe na leta ya Felix Tshisekedi canke leta y'igihugu ca Kongo, kandi ibihugu byinshi bikabandanya kugira impungenge bivanye n'intambara za M23. Ivyo byose biva fasha M23 ihabwa n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibihugu bikomakomeye ku isi yose kugira ngo bishobore kwigarurira amabuye y'agaciro abarizwa mu gihugu ca Kongo. Mu gihe intambara isanzwe ibandanya, aho M23 itashoboye kuriha ibintu byose, kandi ibikorwa remezo birabandanya mu karere ka Nord Kivu aho M23 isanzwe igenzura hose. Kandi nongera ndabibutsa ko hari ibiganiro byo kugarukana amahoro, nubwo biruko inzira yo kugarukana amahoro hagati y'abagwanyi ba M23 hamwe na leta y'igihugu ca Kongo isanzwe iyobowe na Felix Tshisekedi, iyo nzira iracari ndende cyane, mu gihe imiryango mpuzamakungu ihaye ikurikiranira hafi ibijanye n'ino ntambara, ndetse harimo n'ibihugu bimwe n'imiryango fatanya bikorwa barimo gusaba ko hoba amahoro canke hoboneka amahoro mu gihugu ca Kongo, cyane muri Nord Kivu na Nord Sud. Iyo ntambara yoshobora guhagarara muri ako karere. Reka mfate akanya ndagushimire wewe ubandanya kudutega amatwi no kudushigikira mu kumviriza ibiganiro bica kuri Lily Vox TV show. Imana ibandanye kuguhezagira. Nongera nsaba nawe we mushasha utarigera ugira subscribe, share, like, comment, bandanya ubigire kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango munini cyane hano kuri Lily Vox TV show. Kandi ikiganiro kigiye ko ushobore kuba mu bambere bumviriza ibiganiro bica kuri Lily Vox TV show.